Mwaramutse hari complexe zibiri nagomba ngo nkure mu bantu b'abarundi cane abarundi b'abanyaruguru murazi ko turi benshi ku banyaruguru hari ukuntu umenga ntagomba kuvuga kumwe kwa Gerasi Ndabirabe ngo agatumba uvukako ngo nukuba proud hariho ukuntu iyo muhuye n'umurundi hanze ukamubaza utuva hehe baca batavuga ngo vyemve Bujumbura na cane Inyo bajiwe n'umuntu w'umunyamahanga bavuga ngo mbi Bujumbura ko kumbura uwo mu Burundi ashobora kubona kumbura ko utave mu Bujumbura nka jewe ngumfise inkovu hehe urabanya ko Bujumbura atankovu bakurana anyway iyo ni joke je nibaza ko abantu benshi kuvukira muri rurale ni très normal ntabwo ari isoni ntabwo ari kugayika abantu bo muri rurale bafise para Bujumbura rurale abantu baruguru en principe bafise ibintu vyabo bazi abanyabujumbura batazi abanyagisagara byo bazi abanyaruguru batazi c'est normal nta giteye isoni umuntu akwaje yuva kirese ushatse kubimuhisha nk'abarundi bakunda guhishanya ivyo birumvikana kumva z'umutekano n'izindi muga nk'umuntu w'umunyamahanga ntutinye kumubwira uti jewe mva muri province yo muri nord muri in the countryside c'est très normal nta kintu na kimwe atandukanya umuntu yavukiye mu gisagara n'umuntu yavukiye muri countryside mu byo hanze nta budasa na bumwe abona ko juste uri umurundi wavukiye mu Burundi so ntimusubire kuza muraswaganya ngo navukiye Bujumbura canke ngo mu gisagara runaka babwire ko wavukiye ahantu atewa ko jete hari hetu ni muri centre muri nord muri est muri sud ahantu muri rurale c'est très bien et d'ailleurs abantu benshi barashima umuntu yakuriye muri countryside abantu bakuriye mu gisagara bazi ko ari abantu babanebwe batazi gukora utuntu bari gate mugabo umuntu yavukiye muri countryside muri kuri farm nk'akaroro babaze ko ari umuntu azi gukora evidama kujya tubona ni Burundi nino abantu kuri farm usanga bariko barakora biruka inyuma y'ibikoko vyabo barima n'amatracteur bazi gukora utuntu guterateranya ntabwo utuntu twose bakagura ku shop babaye ubuzima buri simple ivyo ni positif en fait ntimusubire guswaganya mu abanyaruguru bene we nyiye wanyeshamba washamba bangane ko batwita washamba bana biri kutoka bilimani anyway acho ni kimwe ica kabiri ni language ururimi kumbona kuvuga mu kindi gice reka ndaja kuvuga mu kindi gice ku rurimi nago